wiyumviye NIBABAMPERE nashitse kuri tere ariyo iri kuri hit. Wasanze we wavuye mu Burundi kiri kuri hit. Usanga iri kuri hit. Aha. Rero na Philbyte nkashimira Birman Boys na B-Face kubona barampaye opportunity ya mbere kuja kuri stage mu Burundi. Ahantu maze imyaka n'imyaka ndi hanze ngira represent. Vuga ati mva ngaha aha niho iwacu. Buriya turapanga n'Imana igapanga. Nk'ivyo nari maze imyaka mpanga ati bizogenda ukunuku sinarinze ati Imana yapanga ati kari wazobinkorera. Muzoburyo aririmbye ngo afise ingidine ngo mwiruke inyuma. Abandi bavuga bati Mokenza ari attractive gose. Aba diaspora bamubonye baranahonoka. We ni wagumye wifuza yuko Philbyte aguma muzana mugwe musohoka mwicara. Urabona karakana kakwica. Ni iki kintu wabonye kuri Mokenza bamuvugako asanze atarico. Vuye cyane muri personage yo canke muri style basanzwe akora nibaza ko twahuriye hagati na hagati kubona mu mwanya wa mbere batacakiriye ego muri je namvume ngo ndabaye frustration gato mugabo après ndabihaye umwanya kuko je nabikubwiye cagihe nama nabivuze buri gihe imbere yo kuba umuririmbyi mu DJ ndumufana w'umuziki indirimbo nk'izi ziri zifise akabirya zisa kanu ka tradi moderne sindirimbo ni indirimbo no myaka 10-15 uvuga ati abantu bari an avance ku mwanya wabo. They were like 2 step ahead kuvyo bako barakora. Ico rero kiraryoshe gusumba. Azenje tumukonzi bigana bica kuri The Real TV show nko kusanzwe biza The Real the one and only mpuzane bagiye batandukanye bitandukanye ndetse nahatandukanye nko kuri kurayibona rero mu kibanza ciza kimeze neza Samuel's Hope ni hotel imeze neza cyane ibinyobwa imeze fresh abakwakira ameze neza ariko kandi mu gikone n'ibintu ntorinda kukubwira ari ngombwa yuko wishikira kugira ngo urabe ingene bimeze rero kibanza kiri mu Nyabugete ya mbere abona yuko ukihashika gusa cyo igorofa iguma yake indome zonyene ziraka umengo washitse mu ijuru rito none turi muri Eden none simubizi none niko bimeze imbere yanje ndi kumwe na Kizigenza mwenyewe kuva muri Ransom DJs ari we yitwa DJ Philbyte mwakino gihe aboneka mu hit song menshi cyane ariko kandi ndi kumwe n'umwe mu mwita aba diaspora yitwa Young Spit yaririmbye indirimbo zigiye zitandukanye ukiyano ku rubuga rwa YouTube ndamuzi cyane canke muramuzi cyane agenda mubumvisha mu myaka 6 iheze ariko mwakino gihe abarizwa mu gisagara ca Bujumbura konshuro yiwe igira kabiri aho yakoze hit song yitwa NIBABAMPERE mwakino gihe bakabaheruka kurekura iyo bise remix ariko kandi NIBABAMPERE ariko mwana barivyo bagiye batandukanye turaza kumenya byinshi cyane reka ndamuhe ikaze woka butarakora subscribe bikore kugira ngo ibintu bibandanye biba neza kamuze tuwa shefaya datagasuno munsi no kugara sheri nimbo ndindiriye sintaha ndi kumwe n'abatabura amafaranga ndi muri mood yo gusangira n'abacu karibu muri party full vibe ababinyoye fo ubu bari mu bipampo mu buzima bisaba kuba umushapo witonera NIBABAMPERE hawe dusubize nyuma NIBABAMPERE sekda buri mama NIBABAMPERE abakobwa bafise inyuma NIBABAMPERE kuko mfise amakashi abafise nibo twiruka inyuma baby girl you fana like the way you move your nyash urabona ko ari tuguma twinywera amacupa n'ama indirimbo zacu zihitinga mu machat I'm feeling good ndi muri Buja vibe Young Spit expecta Kizigenza bye bazikuye umuziki twa utaguye kera wabyumvise rero wamaze kubabona bishikiye mu kibanza nyezina Young Spit ari kumwe na Philbyte turabizi neza uno musore narigeze kumukumvisha mu kiganiro Indonde Hit Show aho twigeze no gukora ikiyago gito yarakubwira igituma akora umuziki ariko kandi agerageza gushiramwo ikirundi naho benshi bari bamuzi ku ndirimbo zivuga ukundi bamwe ntibemereka ari no Murundi yarakoze indirimbo yise Cinderella yarakoze indirimbo Let Them Know yarakoze indirimbo Iwacu ari nayo yamenyekanye ko cyane hano mu gisagara ca Bujumbura rero mwakino gihe Young Spit nyuma yo gukora indirimbo nyinshi nyuma yo gukora ndetse na album yarakoze Yemuko imwe mu ndirimbo ubona yuko yari meze neza ariko imwe mu ndirimbo yigeze kumva umwe mu baririmbyi bakomeye aravuga ati uno muhungu nkamwe yohabwa kanya akaza kumenya ibyo abarundi bakunda arazi kuririmba kandi yozana vibe itandukanye arashoye kumwumva ari mu ndirimbo NIBABAMPERE Young Spit nikaze cyane naguhikaze kwanza kibanza nyezi ni Bujumbura hano muri Samuel's Hope ariko kandi naguhikaze kuri The Real TV show ego The Real turashima kabisa ubwitonzi bwa Young Spit tukaca yumva ibintu yaririmbye ntibisa kabisa Spit oya nujya nyene ego ujya mu ndirimbo niwe Spit canke ndiga kabisa niba atari banga Young Spit yitwa gute Young Spit yitwa ni Mungereric yo kwidondora gute muri rusange ku bantu batamuzi benshi banzi ku izina Young ego
Umurundi Umurundi asanzwe novuga ngo agwanira iterambere y'igihugu n'abanyagihugu iterambere ry'umuziki hanze y'igihugu. Yego Young Spit byashitse gute uja muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika? Urumva twaronse amahigwe imyaka ingahe iheze turi muri Tanzania twaronse urumva ayo mahigwe yo gushika hanze. Yego nakumenye biciye ku muririmbyi yitwa K Muco ambwiye ati ndagusabye ushigikire uri musore ntuzoba disappointed. Then turakora ikiganiro nimba vyibuka mu myaka 5 iheze mu kimwe isamirizi culture no musi yitwa Indundi Culture mu kiganiro Indundi Hit Show abarundi benshi bavuze bati arakwiye guhabwa kanya kuko sinigera nsaba jewe yuko abantu bashigikira indirimbo nabaza ahubwo yuko bayumvise kiryoshe kugira ngo bayishigikire bavyemeye turakora urazi yuko agiye mu ma top 5 menshi cyane y'ikiganiro ndetse abantu benshi baranakunda indirimbo yawe iwacu ari nayo indirimbo twakoze uranakora video imeze neza urashazaramwo ibintu vy'imvutano yari imeze gute wa musore yaririmba benshi bavuga ngo ni Lil Wayne abandi bakamwitiranya amazina atandukanye bari by'abanyamerika bakora rap mu nyuma za kuririmba Kirundi cyawe nticyari neza cyane wavyumva gute wari ufise ihe target? Target kabisa nari mfise niyo gufatisha home na mbere kubera na hariya yo ndiko ndaririmba cyangwa se imiziki bavuga ati ururimi uvuga nugwa hehe uva hehe so mugende ko ndagira n'ama clip nkaberekana ico yiwacu nkashiramo ikirimi ciwacu nabo baravuga ati umuntu ava ahantu naka. Ego niko bugandi kurundi ruhande na Kizigenza saba. Yes meze neza je twaherukana mu kigani kiviniki yako. Yego cyane mitindo ya mpya kuchanga vya zamani na vya kisasa kachuvyara vibe meze neza. Wahuye gute na Young Spit kuko wese no ndakudondora kandi? Young Spit imaza yuko twahuye biciye mu bijanye n'umuziki. Ndibuka jewe first comment nabonye hari kuri igihe nkora IP yanje Buja Vibes. Ndimo twakorana na 90 musi wa mbere ndamumenya Young Spit personally tuvugana cyane ndamubona agira reaction ku gikorwa ciwanje hari kuri yo ndirimbo yitwa Nimubimpore. So yakoze video sinzi ko yibuka ari muri studio yakoze muri video challenge ari kara vibing ambwiye ati iyi ndirimbo irarenze. Hama nyuma yaho hari indirimbo namenye yiwe biciye kuyitwa Jisho yitwa Yemuko. Yes ni indirimbo yakunda gukoresha mu ma video yiwe ya comedy niko twoyi yarayikoresha nka generic izo video ziwe zose yashira mu ndirimbo. So niho namumenye ngati okay ndafata umwana ubizi bikorwa vyiwe mu nyuma cyo turaja contact turavugana arambwiye ko yifuza kuzoshika atahe home hama turabukuntu twokorana. Nuko rero cha turabijamwe maze gutaha nibaza ko ndi mu bantu bambere baramwakiri cyangwa bari mvyombe twavuganye arambwiye rero icyo yifuza imigamba afise nahe ndamubwira ati ntaribi je urabizi ko sanzwe n'umukozi ndumukerebutsi turavyumvikana hama ntitwatevye vraiment twarafashe umwanya turamenyana kidogo ko jewe ndakunda collabo ndayikoze ndakunda fata umwanya menye uwo tugiye gukorana menye tuvuge basi at least ibintu nyamukuru bimuranga ndatsi swing ziwe tumenyane tumenye nibyo bituma collabo ubwayo muyikoze izifise ingufu iyo mumaze no kumenyana pana bimwe usanga umengo mwese zimwe verse mugaca mutaha mwese kuryama. So twarafashe umwana turamenyana gato turanahuza no kuvyo tugiye gukorana neza umuziki turawukora tugiye ku affecta umuziki uraryoha indirimbo turayisohora yakigwa neza uno musi naho tubazaniye remix yayo nayo mwarayibonye ko yakiriwe neza so everything good. Wow numva mwaragerinze along tigwa gasore niwe mvuze ngo wese no ndara gusigura yavuze ngo harabatamuzi kubatazi DJ Philbyte numuvanga vanze imiziki canke no mo DJ agezwe hibujumbura ntuko utamuzi ntukurikirana umuziki ariko kandi mwakino gihe harubwa mu baririmbyi kuko ubu ntakigira ama intro na ma outro ubararirimba afise na ibintu bimeze neza cyane. Murakoze indirimbo kwanza ndashaka kubanza kuyaga na Spit gatoyi. Spit abarundi baraje baraguha umwanya gatoyi urazura nagerageza kumenyana n'abantu bitandukanye cagihejewe wasanga ndiko ngerageza gukora jenyene numvisha abantu waje no mu gihe abarundi batari bwatahure canke batari bwizere muri diaspora bakunda kuvuga yuko abarundi baba muri hanze mukora indirimbo umengo niza kera
vibe abantu batavibinga waje mu gihe kitari cyoroshe ariko n'umunsi uri mu gihe aba diaspora bahabwa kanya banashigwa mu bibanza vy'imbere yuko bari kwakora umuziki umeze neza kwanza kiriya gihe warufite icyizere cyuko hano uzohagera urugendo rwawe rwari rumeze gute cyambere na mbere target nari mfise yari yo kumenyekanisha i Burundi nubwo ivyumbiro vyo gushika ngaha bitari bwashike ariko cyambere na mbere nico abari hanze y'igihugu yuko bamenya ati nkomoka hehe cyangwa mva hehe ego ukomoka hehe uva hehe urugendo rw'umuziki rwawe rwari rumeze gute en general uruciye mu mizi gwari tough kabisa byari bigoye byari byoroshe urazi imbogamizi mu nzira zirezire cyangwa ingendo ndende ntizibura sonje nagerageje ko nshoboye kose ariko kubona mpujije n'aba artiste bagenzanje bakabona ati vision yanje cyangwa urugendo rwanje aho rushoboye kugera cyangwa aho nifuza ko rugera bakabibona bakamfata mu mugongo naje numvuga ati ko vyanyuguruye amaso yo kongereza inguvu no gukora cyane yego byaranyuguruye amaso binyongereza inguvu zo gukora cyane yego ugikora umuziki abarundi batakumva muri bya bihe bigoye haruzi yuko uzogera igihe ugahura n'abantu nk'aba canke ko je ndafise message yavuga ko ugomba guheba umuziki iyo wayikuye he twaravuga ndavyibuka hari igihe cy'isaha imwe y'ijoro amasaha yiwe Jombora mvuye kwa Face on the floor dukora call nakubaza iyo wagiye bambwiye ati man iby'umuziki biragoye barundi mengo ntibakira ivyo ndiko ndabaha sinzi ko ndirimba nabi sinzi ko ndirimba ivyo badatahura Spit yagira y'umuziki mengo ariko ivyo navyo bivuze cyanibuka ati bisigura ko urugendo rwigeze kugera ahantu rurago ruravuga ati apa sitobo ivyo ntibibura kabisa ivyo ntibibura kubera urabona nkanje mba ndiko ndakorera hanze y'igihugu mba niko ndarondera abafana batavuga ururimi mvuga cyangwa badatahura imico y'iwacu so kubakundisha navuga ati mico akaranga kanje nabo batabitahuye n'ibintu bigoye ntafise abasanzwe bazi iyo mico n'akaranga inyuma yanje so navuga ati ubu nyene niho ndosa ayo mahirwe kubona mfise Philbyte wamenye gute Philbyte twamenyanye navuga ati ku bikorwa vyiwe wowe uko wamumenya pana kugira mumenyana uko wamumenya bwa mbere ndi umuntu akurikirana navuga ati buja game ya buja industry so rero niho nacemenyera Philbyte ndavuga ati umuntu ndabona ari karakora ukuntu kubera nanje hariya nakora mvuga ati mu myaka iri imbere cyangwa nk'ubu noronka ayo mahirwe yo gukorana n'umatiste naka ninde neca mbona ati ubu niwe muntu ari karatahura umuziki muri ico gihe yego mwapanze vya collab maze gushika Bujumbura canke mwabivuganye ukiri hari twabipanze haranapanga no kuza yego inyuma y'indirimbo wakoze sivyo waciye ukorana NIBABAMPERE sivyo ntiyakiriwe cane ugerageje kuraba hano ku rubuga rwa YouTube ariko je nk'umuntu akuzi kera navuze nti hari hinduka rinini nya ku muziki wa Spit hari hinduka rinini mu kirundi cha Spit koko Spit uvuze kirundi cinshi yaca guhagarara kikara ariko urumva yuko ikirundi hano mu ndirimbo sivyo carimwo kandi kimeze neza kigo kiraza none ubona ko nguma sunika gato yakubwira nipigia kapela ya sivyo kidogo bakumve ndiko bakumve okay ati I know we lies when he was late when he was late make a one my mistakes my mistakes cause if you're yakoze sivyo I hope that you could find it in your heart to forgive me if you're yakoze sivyo ego ivyo nakoze sivyo waciye ukora NIBABAMPERE ego harimwo ubwoba bwinshi yuko biza kugenda uku harimwo ukwizerera mu kiganza canke mwijwi canke mwizina rya Philbyte confidence yangana gute muri wewe mu gukora ino ndirimbo idea yaje gute gukora no mudiho kwanza urimwo ingoma nindi yazanye idea gukora indirimbo imezuko kabisa nkuko nabibabwiye ati twarapanze gukora na mbere yuko napanga no kugera ngaha so nawe iyo wumvishije ati kizigenza the vibe machine nta makenga sondeka sonje nari tayari kugira receive ivyo ndiko ndagira receive kabisa yego indirimbo twaraganiriye na kizigenza ubwiwe rimwe mu ndirimbo novuga ngo ubwanje shitse mu radio mba numva umengo novuze bwa mbere bivanye kwanza nk'umuririmbyi nkora ikiganiro cha diaspora mu isamiriza Indondi Culture
nk'umurimvyi kandi yagiye aradevelopa impano yiwe gushika ku rugero ariko kizigenza uri muri tradi moderne yes idea gukora ino ndirimbo ni kubera ko yagize reaction ku ndirimbo mengo irimwe akantu ka tradi simaza ko ari ico gusa ubundi Young Spit afise team afise abo bakorana ndibuka ko kimwe mu byo bagume bagaruka ko cyane kwa kugira ngo d'abord akore indirimbo deja mu kirundi deja ciza hama aussi ifise niyo identity nkuko yabivuze ababanyi babana hari arifuza ko abantu bamenye yakomoka bamenye uwari we nanje rero maze kumva ko ari kimwe mu bintu bagomba kugenderako ça tombe bien kubera ko nanje niyo shaka gukora donc du coup twiyumvira yuko twokora tuvange ya modernité hamwe na traditionnel ariko muri we itaza kumugora cyane ugiye kuvyumva iravanze ariko harimo n'ikintu cy'ubu gangster cyane cy'Kinyamerika cyane cyane hageze ku ruhande rw'iyi yes urabibona so twaragerageje rero muri wa mwanya twafashe tukicarana tukayaga tukeshanja twarashoboye ku twaratomboye navuga nti twarahuje tumaze guhuza tutori iyo idea yo kuvanga ibyo tuvanga so tumaze kuvanga rero traditionnel na n'ibintu vya moderne zaramworoheye kuko we ntiyavuye cyane muri personnage yo canke muri style basanzwe akora nibaza ko twahuriye hagati na hagati jewe nk'umuntu ari ngaha kuri terrain amenyereye ivy'umuziki afise experience yo ngaha nawe nk'umuntu avuye hanze twaragerageje guhurira hagati kugira ngo tubahe bijya mwumvise muri NIBABAMPERE yes namwe mu ndirimbo nibaza yuko no muzunga yumvise vyo mugora vyo mugora kategura yishiramwe urumva ndibuka nk'aba mugani wa president w'ingoma z'u Burundi bazumvise yes kuko hari n'utuntu dupassage tumeze nk'imirisho sinzi kumaze kutwumva indani no muri video twaragerageje kubigaragaza ya mbere video ya mbere twagerageje kubigaragaza so n'ikintu turiko turakorera ko cyane akagwa mugakuza na cyane yego kuko nitwobura uko arimbira abantu NIBABAMPERE ariko ngabizingidi nibo twiruke nyuma yes style za kimarikani umuntu afise guzi yaje amukora isoka rikariririra ariko ugerageje kuraba indirimbo uko yakiriwe niko mwari muvyiteze canke hari akantu mwari mushaka barundi batashikanye ko mwivuze ko boshikana ko kuri remix imaze kuja habona imaze imisigira kuri be je personally gisohoka ni indirimbo numvirije cyane nakubesha ashaka kufa tuyumvirije narayumviriza nkaca ndamwandikira message ati wallahi twarakoze umuti na fact akayumviriza ati twari sure yuko igikorwa gikaze ariko igisohoka feedback je personally feedback twaronse ubwa mbere ntizariko ziranshimisha kuko nabona umengo ntibatahuye icimviro twashatse gukorera ko ntibagitahuye ariko of course abantu biraba ngombwa iyo ukoze ikintu gishasha cyangwa ikintu kiri inova birangwa kubaho umwanya kugira bacakire bagitahure neza so tumaze kubaho umwanya mu nyuma nagiye kubona abantu bamwe banyandika ngati twaratawe ivyo mwashatse gukora kuri no ndirimbo twarabonye akantu kakabirya gashasha akanovera gashasha mwashatse kuzana muri no ndirimbo so je mbonye abantu 2 3 4 5 kandi bakomeye babimbariye babikwiye mba numva umengo objectif zanje narazishitseko hama après remix nayo kiza gusatira gusumba Phil ugerageje kuraba uko wamengo yaje buke hamukaci ubona uko kuntu ije abantu bakayitahura gatangura kuyumva amasamirizi abagiye batandukanye niyumva yuko hari cyakindi abarundi twamye tuvuga kuva kera ngo canke dukoresha ijambo mukuru w'igihugu akoresha ngo twese hamwe birashoboka power y'umwe umurundi kuko menga kunda kundishijwe uko ikintu kivuga cyane akacumva ni haca aba interesse kuja kumviriza bavuga iki kuko umengo bwa mbere umvise Spit bavuga ati takutana kama mtu Philbyte amejikulia hela kataza no kuririmba kwa twumvise igyo zina kandi ry'umu diaspora usanga bari yatani ibintu mugabumvirije baza kumva ku ruhande rwawe toujours ni hit machine kuja kumviriza niga azanye ibindi bintu hindi vibe idasanzwe aho ndaririmbo mengo sivyo arimwe Wayne nkoko kera babimwita tukimuvuza ubwo ntiyumva yuko abarundi dukeneye za nguvu zo kugira ngo dushire hamwe tuvuze ivyo wacu cyane abarundi bavyumve na cyane cyane yari vyiza kugira bavyikundire ndakubwiza ukuri abarundi twarigeze kuba deseva cyane igihe kirekire tube honnête sivyo turamaze kuba deseva c'est-à-dire yuko hari gihe twega baririmbye muri rusange twaraja ngaho ntidukore bikwiye ntitubemeze nkuko twategerezwa kera abari ama generation imbere yacu yarabikoze twega hari ukuntu twaharageza aho twijajara tubona umengo ibintu byose birashobora kuyikora cyo turaba deseva tumaze kuba deseva ubundi umuziki n'urudandaza
wewe uri kurapropose produit abantu badakeneye barayiheba bakaja kurondera ahandi bakarondera abapropose ibiciro vyiza qualité nziza donc kuba barashoye gusamazwa n'indi miziki ivuye ahandi nuko twego bwiwacu turayifise mu ruhara natwe yego so ngarutse reko cyo dukoze igikorwa kubona mu mwanya wa mbere batacakiriye ego muri je namvume ngo ndabaye fruse gato mugabo après ndabihaye umwanya kuko je nabikubwiye cagihe namana bivuze buri gihe imbere yo kuba umuririmbyi mu DJ ndumufana w'umuziki kuko nabaye umufana w'umuziki rero ndishira mu kibanza cy'umufana ati none indirimbo nka je ndumufana no yakira gute est-ce imeze irakwije ivyangombwa byose so kenshi ndemera yuko ikintu cyose hard work maze kuba wakoze akazi gakomeye habasiga ikintu cyose patience kurindira ukaraba ati okay igikorwa kandi agiye umwanya hari indirimbo yisohotse iki kiba hit direct mugabo mu mezi atatu kabuyibagiye okay n'indi ndirimbo isohoka ikagenda iri kwega buke nk'umusiba urumva ikaza kuba hitara ko haciye amezi atatu anatanu mugabo iyo ndirimbo nayo ikiramba kuri trend umwanya muremure so ni bimwe mu bintu nagiye ndiga mu muziki nanje iyi ndirimbo rero nayo bibaye mugati okay reka tuyihe umwanya ko ni ikintu gishasha kandi ikintu gishasha cyamagikeneye ku bantu bagifatira umwanya bacumvirize neza changement yose ntiba brutale baye brutale ni bibazo ariko uhaye umwanya abantu ikintu baracakira akagira icabo bamaze kugira icabo birangiye kandi rero tweke nico kindi kintu kingyohera nuko indirimbo nk'izi ziri difise akabirya zisa akantu ka tradi moderne si indirimbo ni indirimbo no myaka 10-15 uvuga ati abantu bari en avance ku mwanya wabo they were like 2 step ahead kuvyo bako barakora ico rero kiraryoshe gusumba muri no mwanya resultat maybe ntiri big canke iki ariko umuntu bihaye umwanya urabona yuko target urabona yuko we target yico ushaka n'abarimvyi muri korakorana ariko barayitahura ukacibona ya vision yawe maybe tutaranamenya niyo izoherera yes ni game ndakunda ukuntu twita game y'umuziki ubundi game urahera muri Ligue 1 ukaduga so nugutabara ko ari game igikorwa cawe cyose ubukoze kirafise ukuntu kigenda kiri promoting kirafise ukuntu umuntu wese afise amahigo yiwe to amahigo yiwe ugerageje kuraba Spit no mu diaspora murakoze NIBABAMPERE tabura amafaranga ako kanyuma niko kabi ako gutabura amafaranga nabonye umengo mwarabihinduye ngo bazi kuyaca ariko nubundi atabura bayaciye ugerageje kuraba aba diaspora ikoraza ku bwinshi ino style wazanye canke uri kurashiramwe inguvu kuko novuga ngo harabayikoze muga ntibayikomeza ukuntu uri kurayishiramwe inguvu afu kuri style zigezweho imitindi igezweho trap drill n'ibindi bigiye bitandukanye ukacura bano basore canke bano bene gihugu bakorera canke babaye mu mahanga cyane hari ahantu mengo barakunda ibintu biri kaca gose yes nubona yuko mengo muri cya kiviniki yago twakora aho navuga nti urumwe mu barundi bari korakorera ku butaka bw'u Burundi abantu bambwiye bati turonderere Philbyte umutubarize neza kubijanye n'ivyo ari karakora kuko mengo abo babazanya ntabwo babaza ivyo dushaka ubwo nturi kurabona ugiye gukora na diaspora rero na ya target yuko ejo higaye tuzoja guperforminga tunavanga imiziki biriko biregereza cyane biriko biregereza ariko impingira cyari ndende cyari ndende kuko maybe young Spit ashobora kuba yarabaye flexible akabitahura ariko si kaya bose si bose babibona uko ni nayo mpamvu ubona no munsi ko turagerageza gupushinga cyane igikorwa tuba twakoze kugira ngo gishike kure hashoboka iyi ndirimbo twakoze cyangwa kino gikorwa twakoze kibe nka example yo kugenderako ku bandi bose ubona ati twarabikoze kandi birashoboka bisigura ko namwe muje mukagerageza mukabikora of course birashoboka namwe donc uwo yarabitahuye ndizira ko nabandi bazoshobora kubitahura ariko sofa akazi karacari kenshi kuko hayo nabandi usanga umengo ntibavyerekwa baracari muri bacari mu gisirimu cyane niko nocita ariko ikintu cyose kirafise kira no kugiha umwanya yes young Spit urumva yuko ibintu bimeze neza cyane yego yagamvuge ngo Philbyte yatuzane wa mu diaspora tabura amafaranga mzee ngume mwaga pesa nyingi sana oya ahubwo no Murundi atabura amafaranga Burundi arabavuze yuko uri kurashira uburyo bwinshi cyane muri promotion y'indirimbo mu gukora indirimbo ku buryo byaje kuvamo na remix ndi azanye idea remix
twumve ko Spit yaryohewe n'igikorwa cyakozwe yumva ko mengo cyojamwo canke tuje hamwe n'abariko baravuga yuko Spit bamuhenze bakora remix ya gukora shasha navyo guhera ya barundi nibo ba mbere mu gutanga commentaire turi mu vyunguka urabona novuga ati ade ko yavuye kuri njewe na X Factor na management tubihereza hariya mu giciro ikora bikiga Spit guys uyu mutipe arafite amasone ntimumubone bijya aririmbye oya cyo tubihereza Byte idea yavuye kuri wewe na producer hamwe na management cyo tuyiha Byte hamwe na Jonalad nabo turabasaba ati ivyumvira kuri project monati ninde twebwe twariko turiyumvira naka yego hanyuma duhurizaho abaririmbyi we propose mwabahurijemwo canke harabo bakubwiye ati reka tugira abanaba uko mengo nibo ba nkuko Byte yashoboye kubabwira aba artiste urutonde rwari rurerure sivyo none arabo twarondeye ako nabo bari mu bindi agira ukore all star none ni all star buri ni all star oye naho bundi nuko vyagenze kabisa igikorwa niki novuga ati kari igikorwa bose bari bishimiye kandi cyose twashaka gushira ahabona ego Spit uratanze list ya bushaka nemba atari banga hayo wari ushaka arakubwira oya nemba atari banga ninde cyangwa gacibwa amahera menshi kuko akino gihe ndumva ko abaririmbyi y'abarundi harimo abasaba za $2000 oya ubu dusigaye turi mu vyunguka kandi natwe turatahurana valeur yacu so ni ngombwa iyo umuntu tahuye valeur yawe mwumvikane sibyo none na cyane cyane Byte yagupropose bangahe mu bari mu ndirimbo bangahe cyane beshi sinuwadezi abo ya propose hariho nababuze wabisigwa rero idea wari wazanye ntiyahavuye yaciye avuga ati abako babuze reka twirondere abo urumva ide yihari hariho nabandi bashoboye kuyongerera so urumva hari ico ubona yuko kizohava gihindura ku ndirimbo ya mbere iyi remix izohava ishika ko indirimbo ya mbere itashitseko yego novuga ati bivanye n'inguvu ziri kuri iyi remix nshasha hariho Byte hariho Mo hariho Lewis hariho Kiriku Double J Rapi Boy Trezo urumva ni ngombwa nayo igira ico yongereye kuri jya ya original kubera hariho aba artiste babiri iya kabiri naho iriho abantu 8 mvuga ati kari ni biharuro vyoroshe sivyo nakuvuga ngo batandatu bariyongereye ko kuri babiri ntiwari wumva yuko mengo twokora yindi yo haviza na vibe havisumbiri yashanke harimwo bwabwoba bwo kuvuga ati apana kipiga swata no hava nsanga nkubisa barundi bakabadesa nawe wiyumviye nibampere nashitse kuri tere ariyo iri kuri hit wasanze we wavuye mu Burundi kiri kuri hit usanga iri kuri hit rero bivanye n'ivyiyumviro n'ibiharuro numvikanye na bagenzi banje twasanze ari cyo kintu ahubwo uvuga ati warimvye yabaye bakiyonshiramwo nk'ijana wewe wese yari kuboneka buri iyo bikunda remix yari kuba remix Spit ikintu cyatumye numva umengo ndahimbawe n'ibikorwa uri kurakora canke intambwe ni performance wakoze muri Nosara video launch kabisa abantu wararirimbye baragusubiriramwe barakwakirira uvyakiriye gute nk'ijyambere kuri stage Burundi umuririmbyi atarazwe imbere n'abarundi oya kabisa icambere na mbere no shimira Philbyte mikuri kuyita kure cyane mumbabarire ariko narimvuze ati no shimira Philbyte nkashimira Birman Boys na B-Face kubona barampaye opportunity ya mbere kuja kuri stage mu Burundi ahantu maze imyaka n'imyaka ndi hanze ngira represent vuga ati mva ngaha aha niho iwacu nkashika abatiste cankwe abanyakazi bagenzanje bagatahura nanje ico ndimo bakampa iyo opportunity ndashima kabisa waragerinza along na B-Face on the floor ego novuga ati vibe ko yari yose kabisa twitege collabo novuga ati turapanga n'Imana igapanga sivyo ariko nagoma baza Philbyte ngo sivyo yeah it's something else ni pana in crime it's something else biraryoha kubona abantu bakorana kuko Philbyte arabizi harabarimvye mukorana ugasanga ni just chari gikorwa bita ni pite tu yatapita no kugira posting igikorwa cyo ugasanga no kumwinginga inguvu yari karashiramwo bamwe mu bamwegera inguvu bashiramwo hari abarundi benshi bavuze bati ujamaa lazima yawezekana metoa mpunga mkubwa sana oya nje muri make novuga ati
Imana impezagira nawe impezagira. Shaka dutange nyishu umuco ko biyumvira ivyo bintu. Harabagize bati ko kuntu Philbyte iyo ndirimbo ariko arayishyamwe nguvu. Shaka kuba kubiswa $1. Oya, ni nk'ico narinda kwishuye. Buriya turapanga n'Imana igapanga. Nk'ivyo narimaze imyaka mpanga ati bizogenda ukunuku nuku. Sinarinze ati Imana yapanga ati kari wazobinkorera. Muzohura na Philbyte. Uyu munsi turi ngaha biriko biraba. Okay. Kabisa. Nigiki wifuza yuko rero abarundi bakora kwizina Philbyte kugira ngo ribe mu mazina tumenyere cyangwa tugenda twumva. Oya no basaba ko indirimbo uno munsi iri hit rikisumbya amazina yanyu for sure. Oya no saba icambere na mbere ko bogira ico bagize nuvuga ati support batanze kuri iki gikorwa twakoranye kubera n'abartiste benshi bariko baraserukira igihugu. Nikindi novuga nuko bo supportinga Philbyte kugira ati nabandi bari mu position ari ndimo bamenyekane nkuko naje namenyekana. Yego. Harabavuze bati wa diaspora yo muje ngo mucamugo bamwiruka nka kuryo aririmbye ngo afise ingidini ngo mwiruka inyuma. Abandi bavuga bati Mokenza ari attractive gose. Aba diaspora yo mubonye baranahonoka. We wagumye wifuza yuko Philbyte aguma muzana mugwe musohoka mwicara. Urabona kana kakwica. Urabona nkatu tuba tuzanywe n'ibikorwa baje usanga hahuriyemo n'imiryango n'abagenzi twaherukana mu nkambi n'ibiki. Rero bigaca biba ko ifo ko umuntu agabura umwanya. Niki kintu wabonye kuri Mokenzi bamuvuga ko asanze atarico. Novuga ati n'umuntu atahura kazarimo. Na Valere yica ari karakora. Nkavuga ati buri umuntu atakuzi ntashoboye kuvuga ati nguri nakana naka. So kuri njewe nico novuga. Yego. Numunyakazi kabisa nawe atahura Valere yiwe nivyo ari karakora. Ndashaka umugiri abaririmbyi batanu. Tifuza guhewa umuziki nka Nephew. Udakoze nabo collab. Nagoma mvuge bite ariko twaraheje. Muracyakora n'izindi ziracaza. Men, kabisa ndagwaye urutonde sinoguhana batanu. Shaka batanu gusa. Ndiko ndirimita. Ni benshi kubera aha Burundi hariho talent. Kandi n'ikintu maze iminsi mvuga nuko ngaha mbona ati wari we wese aragerageza kurondera uko ashoboye kose. Nanje bigaca binyugurura amaso kuvuga ati novuga ati ninka babivuga ngwiki. Ashaka ikirundi. Motivation. Ninka motivation. Novuga ati ngaha kabisa nubwo atari twese turonka ni twese turondera. Kabisa. Naho atari twese turonka ni twese turondera. Kabisa. Punchline. Aho ncanumva abantu nkabambasha basega ihembe n'abandi. Je reka ndagushimire cyane ku kanya kawe. Nanje ndashima kabisa kubona mwaduhaye opportunity yo guhura n'abanywanyi banyu ababakurikira ugati namwe mutwongereze kuvyo muri. Katwongere duhure n'ikindi gihe kuko netse yuko umwanya mwiza tuzoronka. Ariko kandi ndakwibutsa ko ikibanza ciza ari Samuel's Hope hano muri Nyabugete ya mbere. Philbyte dusozera ikiganiro kuko tudaheza kuko abaheje canke tutagenda kuko abagiye bo ngo ntibagarutse. Nege ikintu canke nihe message ho murundi n'umurundi kaza abarundi muri rusange bariko barakonvereza na cyane ko twibereye muri Eden. Imbere yuko nshika ku message no habarundi reka mpere double kuba twakoranye buri muririmbyi wese buri muntu wese yagiti cyatera muri kino gikorwa ni yubaho hari hose. Abaririmbyi like Mokenzi, DJ Lewis, Rapid Boy, Trezo, Brimani Boy ni mubahwe cyane. Producer X Factor aka Ancelotti mubahwe cyane iyo nije ndayimuhaye. Sound mind. Hama John Lat ni mubahwe cyane. Hari nundi yitwa Neo Jagwa ewana blessing brother munadufashije cyane. Hama ikintu rangiza mbwira abarundi nuko mwana muri supportinga nk'umwe mu bikora hama dukunda ivyacu dukunda ivyacu fois 1000 fois 1 million fois 1 milliard dukunda ivyacu. Nikushukuru kwa muda wako wewe umetufuatilia katika dakika ya kwanza paka dakika hii tunaenda kumaliza kipindi chetu. Mimi naitwa Allen the Real na kubwiye kibanza ciza ni Samuel's Hope Hotel ahubona yuko ari ibintu bimeze neza cyane. Iri kurafungurira canke unwera kagwa hano ibintu biba bimeze neza kuko wifi yo yabari muri uturutu connection urumva ibintu bigenda neza. Hari piscine imeze neza cyane nko kuri kurayibona hari inyuma kuri comptoir wicaye aho ubwira umuntu yuko yibere muri Canada na Young Spit ntiyo harira kuko yakubwiye ati ico kibanza ndakizi reka kumuhaririza. Rero bimeze neza cyane kandi agushimire tubandanye dukora subscribe kuri The Re TV show
T Rwagasore ushaka ifoto zimeze neza ni diplome ni anniversaire ni mariage ni biki bige bitandukanye ariko kandi unashaka n'amasanamu ameze neza afise team iri OG muri T photography bimeze neza cyane yitwa T Rwagasore cyane kandi akubwire nti Jobless Imana gutiza amagara n'amafaranga bavuga ngo amagara rutamajana yamara amagara yatagira amajana aca sinzikara